ndasavye Imana izane Nyamugigima, ndasavye amatanguriro y'ikuzimu yose ubunyene ahomvagurike, ndasavye umuriro w'Imana nimba hari umurozi yinjiye muri iri shengero ubunyene afatwe, ndasavye Yesu ntabwo yudigenda muri iri shengero kuko harimo imitima irushe kandi ikeneye kuruhuka, harimo abantu baje bakeneye Imana, ndasavye ibizimya muriro byose mu izina rya Yesu binetabarizwe, ubwiza bw'Imana nibugota ishengero. Haleluya. Turugaye amarembo yose y'ikuzimu, turamenaguye amatelefone yose y'abadayimoni, turamenaguye amasatelite yose y'ibisigo, turamenaguye amaradare yose, turasambuye ibiraro bariko baruririrako, turabomeye amabarabara yose bariko baracamwo, turasavye ijuru ritugote, turasavye ijuru ritugote, ubwiza bw'Imana nibukayangane aho uri hose, naho bahariya ku mpera hari ukuboko kw'Imana kugukoreko. Tugomba ko ibimenyetso n'ibitangaza bikoreka mu izina rya Yesu. Yesu ko yarejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azokwama ibihe bidashira. Abarwaye mwese mwumve imbaraga z'Imana zikorera muri mwebwe uyu mwanya tutarasigura, mwumve muri ko murakira. Nimba harimo ibimuga mwumve muri ko muramuguruka, nimba harimo impumyi Yesu azihumure, nimba harimo abagwaye ibintu byose bumva umuriro uri kuraka hajyanye n'ubabara, kuko dukorera Imana atari bayari. Haleluya, haleluya. Turimye ijambo shetani n'ingabo ziwe. Amena. Naho nosigura vyinshi ndafise intumbero, n'ijambo rivuga ngo ivyo wasavye vyarumviswe, kandi rica riherekezwa n'ijambo rivuga ngo ko vyumviswe uributswe n'Imana. Bwira mugenzi wawe uti ivyo wasavye vyarumviswe. Mwongerere ko uti uributswe n'Imana. Tugomba dusoma ijambo ry'Imana canke amajambo y'Imana dusanga muri Luka igice ca mbere. Tugomba ibihe vy'impemburo, tugomba ko Imana ituvomerera twese tuve ngaha tumeze nk'ibigazi vyahuye n'imvura y'agatasi, twese tuve ngaha tumeze nk'indimiro zaronse imvura y'Imana. Haleluya, haleluya. Luka 1 dusome n'umurongo wa 5. Haravuga ngo umumarayika abwira Zakariya yuko azovyara Yohana ku ngoma ya Herode umwami w'Iyudaya. Hari umuherezi yitwa Zakariya wo mu mutigiri wa Abiya, kandi yari afise umugore wo mu nzu ya Aroni yitwa Elisabeti. Bompi bagororoka imbere y'Imana, bagendera mu vyagezwe n'amabwirizwa by'umwami Imana vyose, batagawa ariko ntibagira umwana kuko Elisabeti yari ingumba, kandi bompi bari bageze mu zabukuru. Maze ariko arakora igikorwa c'ubuherezi imbere y'Imana, uko imbu zabo zikurikirana, kandi uko umugenzo w'abaherezi waruri niwe yari yatoranijwe n'ubufindo kwinjira hera urusengero rw'umwami Imana kosa imibavu, kandi ishengero ryose ry'ubwo bwoko ryariko rirasengera hanze mu gihe cyo kosa. Maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza kw'imibavu. Zakariya amubonye ahagarika umutima, aterwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Zakariya, kuko ivyo bagize gute, kuko ivyo wasavye vyarumviswe. Rya jambo nababwira titre umutwe w'amajambo ufise, ivyo wasavye vyarumviswe. Zakariya, ivyo wasavye vyarumviswe. Umugore wawe Elisabeti azokuvyarira umuhungu, uzumwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbarwa, kandi benshi bazonezerwa kuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. Ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe, azokuzuzwa mpwemu yera uhereye kuva mu nda ya nyina,
kandi azosanganya imitima ya benshi mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo. Amen. Nimwakire ijambo ry'Imana. Haleluya. Twumvise uyu mukozi w'Imana ko yari afise ikigeragezo kandi gikomeye cyane. Haleluya. Yari afise ikigeragezo, Bibiliya itubwiye ngo yari umuntu agororoka imbere y'Imana. N'umukenyezi wiwe Elisabeti yari umuntu agororoka imbere y'Imana. Imbere y'Imana ntibagawa, kandi n'imbere y'abantu ntibagawa. Mbere uyu munsi nawe mu baherezi yari yaduze Yerusalemu. Haleluya. Abaherezi bagize ubufindo buca bufata Zakariya. Ndakubwiye ndibwira mugenzi wawe uyu munsi nawe ubufindo bugufati. Murabona wewe utari kurabivuga uri kurahomba. Haleluya. Subira ubwira mugenzi wawe uti uyu munsi ubufindo bw'Imana bugufate. Hari haduze abaherezi benshi, ariko uwo munsi ubufindo bucakira Zakariya, kuko ijuru ryari ryamwiyumviriyeko, kandi byose ntawe bihabwa atari Imana yonyine yabibona ingene iza kubigenza. Haleluya. Zakariya ubufindo bumufashe acaragenda he, atangura gukora ibikorwa by'Imana atitaye ku ngorane afise. Arahereza, hagize guca azabona umumarayika muhagaze ruhande, wacagira ubwoba akanura amaso. Ntawe mucira urubanza. Hagenda babwira ibintu by'Imana biragumye kandi biroroshe. Nawe ubwawe uri kurasengera nko mu cyumba, ukazubona umugabo utazi yavuye serutse nko mu kibambasi, ugacubona imbere yawe ahagazeho ngo nawe ntiwobura ubwoba. N'ubu nyene naho twoza tubona umugabo naho yoba ari Yesu akaza ukazubona akorokeye ngaha, je ndazi ko bamwe bopfuma bagaburira hariya mu kinama ariyo bageze. Haleluya. Zakariya rero ngo agira ubwoba, ariko umumarayika aramubwira ati nacutinya Zakariya, uyu munsi vyawe bigira bisobanuke. Zakariya ikinzanye ivyawe bigira bisobanuke uyu munsi. Amen, amen. Zakariya umumarayika aramubwira ati umva ivyo wasabye vyarumviswe. Sinzi imyaka yaramaze abisengera, burya hari ikintu umuntu asengera agahavura akagiheba, kuko cyatevye, ko hari ivy'Imana inyarusa n'ivyitevye. Ntawe ubizi ko yagize Mariya afise imyaka 20, 30, mugabe Bibiliya itubwiye ngo yari umutama, bari bageze mu zabukuru. Haleluya. Baragenda urwo rugendo basenga basaba, ngira ngo niki gihe mu guhereza ivyo yari yarabivuyemo. Na nyuma yaze rirakora. Oh, na nyuma yaze rirakora. Na nyuma yaze rirakora. Oh, na nyuma yaze rirakora. Zakariya ati ganira. Atumviriza, tindateza amatwi. Umugore wawe agomba gusama inda. Ati kandi azovyara umwana nawe uzumwite Yohana. Ati kandi azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. Ngira ngo Zakariya avuga ati vuga wigiye. Haleluya. Zakariya aramubwira ati ivyo byoshoboka gutega marayika, jewe nawe uvyitegereje urabona ko ndumutama. Twe twarasenze duca no mu baganga, baca batubwira ko twageze muri mino, mbe bavyitanguye twageze muri menopause. None ivyo uri kurambwira nibiki? Haleluya. Kandi na Elisabeti yamaze kuba umutamakazi yarakecuye. Rero ivyo onye simvyumva sindabihamba. Umumarayika aramubwira ati umviriza, jewe sinaje kuyogora nawe, nama mpagaze mu nyonga z'Imana nguma ndaba akajisho nguma nkubitaho Imana iri. Imana imbare iti hano mbanze kugira impemisiyo, kandi misiyo yanje yamibare isisemeni. Amen. Haleluya. Jewe misiyo yanje Imana impaye yamibare isi, jewe sindata muri misiyo. None uri kurampaririza. Umviriza rero ko ari ivi, je natumwe n'Umwami Imana ubwayo niwe nyibaririye, kandi ko yanyambwiye jewe ntabibazo. Umviriza rero ubu mutama Elisabeti w'umutamakazi, jewe mvuye imbere y'Imana
nta birebire ku mana, nta vy'abatama n'abatamakazi bihari, ivuze ibivuze. Amen. Rero ndabona ntuvyemera neza ntibihamba, reka ndakwereke, ndakugirira akantu karashobora kubikwemeza. Reka nkushirire ko akagufuri ku munwa, hanyuma uragenda urabitekereza aho nk'umurene wagera mu nzira uravyemera. Umumarayika caraza ashira akagufuri ku munwa kwa Zakariya ngo ba. Haleluya. Zakariya arahereza ashitse hanze, kuko kenshi bama abari hanze bariko barasengera hanze bama barindiriye ko umuhereza aza kubabwira ico Imana yamubwiye. Ashitse muri bo bazabona atanguye kugira ngo arabasezeye nta bindi. Haleluya, haleluya. Abantu ngo baca baramenya ko naho atacavuze yabonanye n'Imana. Semeni amen. Naho atacavuze baca baravuga uyu mugabo yabonanye nande. Ndakwifurije kubonana n'Imana uyu munsi. Amen, amen. Haleluya. Ndakwifurije kubonana n'Imana, kandi ndakwifurije ko ubufindo bugufata. Yesu nashimwe. Uyu mukozi w'Imana acaraja ngaha aratekereza. Ndababwira kakagufurika ndabafinze kamumaze ku munwa amezi angahe? Kamumaze ku munwa amezi angahe? Amezi 9. Elizabeth atwarinda. Haji Imana hari gihe umugisha umuntu akabura ingene awutwara. Elizabeth Imana yamuhaye umugisha arabura ingene awutwara, uko icyambere umutamakazi, kandi ngira ngo yagenda yunamye. Amen. Ntabwo rero byari byoroshe gutwara imbanyi ari umutamakazi agenda yunamye. Ntabwo byari byoroshe kuko umabwira Zakariya ngo uyu munsi ngo yumva adakeneye ibiharage. Byasaba ko anyegera. Bibiliya ivuga ngo yatinya abantu amezi angahe? Hari amezi yatinya abantu. Hari umumama yari udushingira intahe, yari umumama nawe yari ameze nka Zakariya, akunda gukora ibikorwa vy'Imana. N'uwo ngaha mu manuko bw'igihugu, uwo mumama akazi yakunda gukora ngo hari akazi ko kuja kumesura impuzu z'abakozi b'Imana hariya mu Mwonga, kuko ruguru hari usanga hari amashenga abantu hatagira amarobine. Hanyuma rero akabikora musuma Imana iramutera iteka, imusanze imodoka mu bitoke. Sinzi ko yamusangije mu bitoke, sinzi aho yamusangije imodoka. Rero Imana yimushiriye yari karadushingira intahe, kandi ngira ngo harimo muri mwebwe n'abayumvise, si kera cyane tuyumvise. Hanyuma rero nyamumama ndiko navugira ijambo, hari igihe Imana iguha umugisha ukakugora gutwara, kuko hari igihe kuyumvira ikagusenyurirako. Haleluya, haleluya. Haje kwikigeragezo kiba kirekire niko nishiba ndende. Amen. Hanyuma rero nyamumama nyamuduga acarondera umuntu awumwigisha, umwigishije iminsi 4 yaciye umutana mu gahinga. Acaragenda ariko aramwigisha mu gahinga, aca umutanayo ti mama urigwariza urabeho. Acarigira. Haleluya. Wa mumama aramubwira ati yamara uransize ngaha. Ati mama jewe iyo utaburi mama manara gukubise kuko warangoye kwigisha. Wa mama acasigana ya modoka hariya mu gahinga, ariyumvira ingene bigenda, ariyumvira. Aza yumva Imana iramuhaye inkomezi, aca kubitamo ko ntaki, aca arahonyora bica biremera, aca afata inzira. Haleluya. Aca aragenda aca muhira hitana utuntu, aca aza no ku rusengero aca yihagarikaho. Imana yacu ihabwa icubahiro. Haleluya. Uyu rero Elizabeth ibi ndiko ndababwira nta nindi birahera ndavyumvise, kandi nabibwiwe n'uwo vyabayeko. Apana ngo narumvise inkuru hariya, oya twabibwiwe n'umuntu vyabayeko wenye nyenevyo. Amen, amen. Uyu rero Elizabeth atinya abantu amezi kanaka, kubwo gutinya kuja aho bari yiyumvira ingene yatwaye imbanyi y'umutamakazi. Imana rero ishobora ibidashoboka. Naho umusozi wa Gasayi ukagatara ukangana kuriya, hari ubushobozi bw'Imana bushobora kusenyura. Haleluya. Amen, amen. Yesu nahimbazwe kandi ahabwa icubahiro. Zakariya iminsi igeze, Elizabeth acaravyara. Kandi ndababwire Imana iratwenza. Uyu muntu w'Imana Elizabeth, umunsi umwe mwene wawe Mariya yaciye kumugendera, kuko inda ya Elizabeth ni Yesu ntivyasiganye cyane.
hanyuma rero ngo bagihura bararamukanya, inda iri muri Elisabeti bararamukanije abamama, inda nayo ya Yesu n'iya Yohana nazo zisha ziraramukanya. Haleluya. Hari ahantu nasomye muri Bibiliya ivuga ngo amahoro, mbega n'amahoro ni iki? N'umunezero biragumbiranye, birahuye. Hari igihe amahoro n'umunezero bihurira ku muntu. Yesu nashimwe. Elisabeti na Mariya bakigwana mu nda, inda ya Yesu n'iya Yohana nazo zisha ziragwana mu nda, n'abamama baravyumva. Elisabeti mwacezuzwa mwe muti bibereye ikiga nyina wanje kuza hondi kwijwi ryawe rije mu matwi yanje ndigakinagira muri jewe. Amen, amen. Yesu nashimwe. Igihe rero kiragera amezi 9 heze, Elisabeti acaravyara. Iyo turiko turumva ibintu vyo muri Bibiliya, agiye twuvume ngo si ibintu vyabereye ku isi, ni ibintu vyabereye ku isi. Uyu Elisabeti yarabayeho, n'uyu Zakariya yarabayeho. Niwagombora zorondera itike urihe, hari ahantu barihira ngaha hanyi Bujumbura haronde ntiwahabura, uca ugenda muri Isirayeli nta bintu bata, barabitse kahise k'ibintu, naho uzogenda bazokwereka ca giti Zakayo yurira, nubwo atari kirya cashaje ariko kiheze gigiye gusaza baca batera ikindi iruhande yacu. Uzobibona imva ya Yesu n'uyu munsi iriho, abaje barabishingira intahe bazokwereka na rya saramara Yosefu yabaziramwo, kuko hari igihe tuvuga ubutumwa cyangwa tukumva ubutumwa bikatunanira guhamvya, ariko ibi byose vyarabayeho. Haleluya. Yesu ashimwe. Hashize iminsi rero Elisabeti aravyara. Bibiliya yambwiye ngo ababanyi bose baranezerwa, baca baregerana baza kumukeza, uragakira. Yesu ashimwe. Nawe ari umutamakazi, inyishu nta numwe itabera. Hari umurimvyi twaje Eugene yavuze ngo nta numwe bitabera. Jewe umenga ari jewe ntange inyishu, naca ndabuherwa kugira Mariya aje akaba ari we mpinyishu, ariko kubera ari Imana izi umuntu yacihezagira iyo mutamakazi, nta muntu rero bitabera, nta numwe bitakwira. Jewe kandi sinkivuga ngo nuko ngo biteba kuza, je narahinduye umvuga nti nuko bigiye kuza, kuko Theogene yavuze ngo nta muntu bitabera, nta numwe bitakwira, nuko biteba kuza. Je rero narahinduye, naciye mvuga ngo nuko bigiye kuza, kandi bigiye kuza. Je narahinduye, nta numwe bitabera, nuko biteba kuza bizohava bica oya, nta numwe bitabera, nta nuwo bitakwira, kandi bigiye kuza. Umuntu nk'abandi nta tandukaniro, we wambaye igitenge cizana n'akakacambara, nta tandukaniro, mwese birababera. Umuntu nk'abandi nta tandukaniro, Imana ikwibutse none uhambira bareba, wavuga igifaransa icongereza kikaza, ukambara ukabegwa keretse utabibonye. Haleluya, haleluya. Mwadugije ibiganza tugaha icyubahiro iyo Mana ivyagiye mu ijuru. Nicakire ivyumva ivyagiye, ni muheshimiwa agiye yuguruye ikiganza ciwe, ivyaremwe byose birahaga. Afundura ikiganza gusa ati wa, nakanyegeri gaca gashikirwa, utubona kikoreye uruntu nakantu kakanyantege nk'imuguzi, ubona kariko rakwega ikintu gakwega gajana mu mwobo, nako nyene gaca gashikirwa. Ndiko nasomye muri Bibiliya ngo Uhoraho apfundura ikiganza, ivyaremwe vyose bigira gute? Birahaga, n'ikinyugunyugu gice kironka, gice gishikirwa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma rero bamaze kumukeza baca baramubwira Elisabeti kuko ngira muzehesi ho ntiyari hafi. Urabona abakozi b'Imana turakunda gufatirwa, birashoboka ko bari yafatiriwe n'udukogwa ibikorwa vy'Imana. Hanyuma rero Elisabeti baramukeza bati none mama wewe uwo munezero ufise umusaka kandi agakwiye kwitwa ngo iki? Aca arababwira ko yarazibanga Imana yamubariye ati niyitwe Yohana. Abantu bati mu bwoko bwacu, mu mazina, mu bitabo nta zina nk'iryo twe tubonayo. Imana irahindura ibintu, yagomba ibahindurira izina, yabaye izina rishasha. Amen, amen. Imana arimvete nzoba izina rishasha no mubi, kandi womengo n'ibintu bisanzwe. Ati no mu miryango yabo batigeze baronka, bati none ko ata muntu tubona yisuko. Ati ariko reka turindire Mutama niyaza nawe aragira icyo abivuga ko.
Mutama ashitse rero tiyema muragakira Mutama ni wonkwe Mutama, none aka kana kwari keza ubona twokita gute? Rero ntiyavuga ngo acasaba ikintu cyo kwandikako. Yo ha na kaka gufuri wa mumareka ari hafi aca kubitama agafunguruzo carakurako. Semeni amen. Impundu zisha ziravuga. Ndakwifurije impundu ko zovuga. Kuko birashika iwawe hakabagize imisi havugwa induru. Bibaho. Murazi ko hari umuntu ashobora kumara amezi abiri yakira telefone zimuhahamura? Murazi ko ivyo bibaho? Amen. Akakira telefone zimuhahamura gusa. Yobu yarakiye amatelefone umunsi umwe ata telefone y'amahoro n'imirimo. Hajyanira yaba ari telefone zubu yari guhava na yugara tubareke kungora, ariko uwo munsi yari inkuru y'amahoro. Semeni amen. Tugende imbere turabe hariya muri vyakozwe n'intumwa 10. Vyakozwe n'intumwa 10 turi amajambo y'Imana havugwa. Vyakozwe n'intumwa 10 nomero 144 hasi kuri za Bibiliya twari dusanganywe. Harabango umumarayika yereka Korneliyo. I Kaisariya hari umuntu yitwa Korneliyo, umugabisha w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa z'Abanyetaliya. Yari umuntu yubaha Imana kayitinyana nawo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Umwami Imana yinjiye iwe hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Korneliyo, nawe amukanura amaso afise ubwoba. Aramaza ati nikiga mwami? Ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze bibicibutse imbere y'Imana. Semeni amen. Yesu ashimwe. Tumvise izindi nkuru z'umuntu yitwa Korneliyo, kandi uyu Korneliyo wewe bishobora ko atari Umwisirayeli, yoba yari umusirikare y'igisirikare mu Butaliyani. Iki gihe yari umugabisha w'ingabo muri iki gihugu, kandi Bibiliya itubwiye ngo yari umuntu yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose. Mu gusenga ngira ngo basengera hamwe, ngira ngo n'ukujya babanza gusenga kuko yayitinyana nabo mu nzu biwe bose. Yesu nashimwe. Amen. Bibiliya itubwiye ngo yagirira ubuntu abantu benshi, ngo abona yeretswe umumarayika w'Imana imbona nkubone. Subira umubwire mugenzi wawe ati Imana ikwereka imbona nkubone. Kuko hari ibintu vy'ibibazo vy'ibitambara, reka ndavyita ibitambara, intambara. Iyo mvuze ibitambara bari ibintu vyinshi vy'inguvu bigorana. Hari ibintu bisaba yuko umumarayika arinda kuzimbona nkubona akabisekura akabisekeza. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo abona yeretswe imbona nkubo. Ejo bundi numvise inkuru. Umugabo umwe yari yarose ikiraka cyo gutora amata mugahashize imyaka. Iri barabara rya Bujumbura Cibitoke ngo ntibari bwarikore. Ryari ikibarabara ritameze neza, imodoka iriciyemo yagenderagira utuntu. Uwo mugabo rero akaja gutora amata, hari igihanga yazana, sinzi aho yazana ngahe Bujumbura. Mugabo kubera uwo mugabo atanga uvu yari afise zo kunyonga ikinga, imisi yose yo kubaho kwiwe ayazanye, ashitse ajya ku mpanda hamwe duhora tuja murazi benshi murahazi. Misi yose ngo inguvu niho zaherera, agaca yikubita hasi, yamata agaca aseseka. Ariko ntiyaheba kuko nta kundi yari kubigenza. Bukeye agasubirayo akarinyonga bigashoboka, bakamusukiramo amata mu casi, akagaruka ashitse ahandi ubuguvu bugaca buhera, agaca yikubita hasi, amata agaca ameneka. Bagenzi biwe rero ngo bama bamucako basanga ari haryamye ariho yicaye, agakinga kaguye hariya, ibirika y'amata yaguye hariya, barahavura bamucako umugani. Hajya Imana ntimeze nka jewe,
kandi Imana nimeze nawe wewe jewe yaba jewe nari kumucira urubanza canke wewe ukavuna mubira yuko mengo ntaco yoba maze ariko Imana y'ikiramura biri mwijuru yavuze ati wari wagerageje none wabuze inguvu ariko nzogutabarira aho naniriwe semeni amen. Hanyuma rero Nyamugabo umunsi umwe avuye gutoranya amata aranyonga agakinga arakanyonga hashitse acahura n'umuduga wiruka cyane kandi bahuriye hahandi nyene ahora amena amata. Uwo muduga wiruka gose Nyamuduga ngo uko wagenda kuko hari barabara ribi kapo inyuma yagenderagira ngo he nayo ngo hari igunira ry'amafaranga ya kapo kubera amasekuse iraduza imodoka ya barabara ikubita wa muryango yasako cyahigunira cy'amahera gishakira mijuka kirakoroka umushoferi aguma muri nayigunira ry'amahera ryasigaye mu barabara. Ni kuri ijambo rivuga ngo abona yeretse umumareka w'Imana imbona nkubona. Abantu benshi rero uvuza amafaranga bacha hari habaca bacimanza ngo mengo ivyo bintu ntiyarakwiye kubivuga. Reka ndabibariza akabazo, mbega mwebwe aho muhora mutemberera nta numwe bavuga ngo amafaranga ngo namantuze ya shetani? Muhora muvyumva mwa amafaranga ngo namantuze ya shetani bakayatuka ngo namantuze ya shetani. Nabivuze mu mvugo y'imbabarira amatwi, murazi ngende bahora babivuga. Ninde amaze kuvyumva? Je ntaravyumvise. Mwaravyumvise? None ninde yemeranya nabo ko aramantuze ya shetani? Nawe nyine naduze ukuboko turaha. Nta numwe. Haraho nageze nca ndabaronka. Ni wewe? Haraho nageze nca ndabaronka bemeranya neza ko aramantuze ya shetani. Murazi ijambo nababwiye ntumviriza rero. Hajya abakozi b'Imana ico bashiriweho no kweza abantu. Kora mu mifuko byose muzane murunde ngaha tubeze. Kuko none muguma mugendana amantuze ya shetani. Je ndiko nacenda babwira. Habi ni kure byose hagira umuntu agumana ibintu vya shetani muri we. Nazare tubeze tubasabira imbabazi bitahi. Ndarindira ko ari numabizana ivyo bintu bitongo na maruze ya shetani ndabura nubu. Haleluya haleluya. Ejo bukera twese bamwe bazotera bamanuka, abandi bafata ijya Muzinda, abandi bafata ijya Gitega, abanyonga amabisi so bona burakeye, abadandaza muri ville mwese mugiye kurondera iki? None mumva aramantuze ya shetani. Lindira tubatega isanduku ngaha. None tubatega isanduku ngo muzana amantuze ya shetani. Imana irakayabaha gose ahubwo. Lydia, mbega wewe ko umagize guca Imana irakayaguha canke warakwije? Haleluya haleluya. Nyamugabo abonye ugo rugunira rw'amahera acahagarika agakinga, agahagaritse acarukwegera hajya mu ishamba, aca ngo yicaraho nyene ararindira ngo arabe ko bari abantu bogenda bagakata bakagaruka kuyarondera. Nawe ngo yari amafaranga umuntu w'umutunzi yarenganye, uwo mutunzi baramumbwiye kuri konte yiwe uyu musi mu misi heza cenka hameza ngahe bambwiye inkuru ziwe konte yiwe kwisaha ngo abahinje 2 miliyari. Konte yiwe Nyamugabo habahinje 2 miliyari. Rega hari Imana itora kwa ntuzi kabiraguha nawe ukabura rengana umusi. Haleluya haleluya amen. Bambwiye umugabo muri iki gisagara hari mu mwaka uhetse ngo ageze ku modoka 1,100 ya umugabo umwe imodoka 1,100 muri iki gihugu. None uwo muntu mumva atari hatari. Yesu nashira. Hanyuma rero Nyamugabo ngo ararindira ko hari uwogaruka kubaza ngo uku arabura. Hageze mu masaha y'umugoroba abagenzi ngo bagaca basura ku mucaka ngo mbe bwa butawasuye kubumena, atabumena siko Imana yiwe yamwibutse. Yeretswe Imana imbona nkubone, mwimbona nkubona kanura pana byo mu nzozi. Yabonye imodoka yadugije ikigunira kirakoroka acaratora ntibagarutse no kukirondera. Hariho nyinshi itagira induru. Yesu nashima. Haleluya. Nyamugabo wari karama ayo makuru yambariye ati aragendira hageze ku mugoroba acafata ya mata carayamena. Umunsi ntiyari yayamenye mugabo wubwiwe yaciye ayimenesha wenyene, yaciye ayimenera acarasesa
carubika arakunkumura ibirika ca kintu aragikunkumura neza aragihanagura aca yija mu gashamba funguro ryagunira aca sukamo vya bifaranga runama carubika carugara aca ritahira. None ntiyeretswe Imana imbona nkubone uwamaye nkuramwe ngo yaciye ataha madame ngo ose kumena amata y'abandi gamutaha ngo ose kumena amata y'abandi nangwa cari yorosha ngo nangwe ngo yorosha igere ntoze acangana ngo mugabo madame uyu munsi nitujyamana ukuntu nzazirikira ngo hajya hasi ngo mariho njya madame ngira yarusheye ngira ose kumena amata y'abandi ngo njyameye nduhuke neza hasi numve ko nduhuka neza nawe yari secret acara musasira ikirago acara agenda azana vya ifaranga acamena musi y'ikirago acenza kucakira agacarijyamira yaraye aho yirigwaho yihindukiza bukebuke akuramo kamwe aho umugore ngo genda unyokeshereza akanyama bukebuke akuramo kandi ngo genda ngurira agafanta umudamu uti bibintu haleluya mbona yeretswe Imana nkubone ndakwifurije ku mumarayika w'umubone mbona nkubone kuko hari ibintu bigize imisi biguhabuye. Ndababwiye muri iyi minsi nagiye kuvuga ubutumwa ahantu Imana imishurira abantu bagomba kwiyahura muri iryo shengero canda bavuga nti nukuri ahantu harimo abantu bagomba kwiyahura nibaze tubasenge. Haje abantu 6 wibaza ko bagomba kwiyahura kubera iki? Ibibazo, intambara, ibibazo. Uyo mumama yari karadushingira intanye Imana yamusangeje imodoka ahantu yari yibereye yari umupfakazi ngo yarareza abana 7 nta kandi kazi yakora karaho kumesa impuzu z'abakozi b'Imana niwo muhamagaro yari afise. Yesu nashimye nta kandi kazi yari afise kurera abana 7 nk'uyu munsi tugezeko muri generation tugezeko. Nimwiyumvire ikiro c'umuceri mwiza nimero ya mbere mbega burya nturi kuraba 10,000 ikiro c'umuceri nimero ya mbere. Hajya abana rero uko barya umuceri hajya siko barya ubugari. Ubaguriye ubugari bw'ubududu hariho n'abakoramwo ukabona ko bariko barajya mugabo ukabona bagimengo ngo basubira inyuma ariko bahaye umuceri. Yesu ashimwe. Hari n'igihe usamaye bawujyaniramo inzara bakajyanira y'inzara kugira ngo amurye ugwara reke abandanyage. Afise abana 7 ndibaza umwana afise apeti irobo nkirayo yimara iriko duharage sivyo. Urumva abana 4 cugabura rero ni ikiro c'umuceri abana 7 2 bonyene baza kugi 4 nibo baza kugikira umva ni biro 2 ibihumbi 10 bingahe canke vyaba 200 cushirako ibiharage ucushirako amakara ucushirako agasabune n'amazi ucugwiza hanyuma ugasanga nk'uwo muntu akorera nk'ibihumbi 7 ku munsi. Uwo mumama we urumva nta naho yari afise akora yikorera impuzu agiye kumesera abakozi b'Imana. Mu ijuru hariho Imana ihemba. Haleluya. Yadushingiye ntatubwira ko hariho umukuru umwe mu ntara kanaka yubatse inzu iyaba atazi ko ari karayubakiranya mufakazi. Inzu y'ivyumbi 7 arayubaka arayinonosora arayiheza arangije kuyiheza wa mufakazi ashaja kuyimugurira. Nimwompera icubahiro Imana. Yatubwiye ati niyo mbamwo abana banje baragiye hanze baragize uko atubunda rubamwo jenyene. Imana yiyereka Koroneliyo imbona nkubone ndakwifurije kwizera. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndagomba abantu ko baduza rezo ikintu itakwizera kuduge umuntu ave ahantu yarari aduge nta mbega mvuge gute. Tuzingurure Bibiliya hariya muri Itanguriro duhavure turangiza. Gusenga kwawe kwarumviswe kandi ko kumviswe uributswe n'Imana. Ayo majambo muyandike muyabike muri ntibate kuko hari umunsi uzohagarara ngaho uvuga ati hari umunsi natabariwe mu ijambo kuko ijambo ry'Imana n'ububasha. Dusome Itanguriro igice 8 n'umurongo wa 8 nyene.
8:1 murampangaza. Bibiliya ivuga ngo ingene umwuzure wakamye. Itanguriro 8:1 hava ngo ingene umwuzure wakamye. Imana yibuka Nowa n'ibifise ubugingo vyose n'ibitungano vyose vyari kumwe nawe mu bwato. Imana ihuhisha umuyaga ku isi, amazi atangura kugabanuka. Imana yacu ihabwa icubahiro. N'aya majambo Bibiliya iravuze ngo Imana yibuka nde. Subira ukuboko mugenzi wawe mubwire ati Imana ikwibuke. Banza utekereze neza wibaza ibibazo urimo. Ubanza uvyiyumvire kuko hari uwafuye kubivuga. Banza utekereze urugamba urimo. Banza utekereze umusozi uguhagaze imbere. Banza utekereze aho uri. Banza utekereze aho uryama. Banza utekereze aho ukorera. Banza utekereze aho uba. Banza utekereze ivyawe ingene vyifashe. Hanyuma rero niwamara kuvyiyumvira ucuma ukuboko mubare ati Imana ikwibuka uyu munsi. Mwahejeje kuvyumvira musuhuze rero mubwire ati Imana ikwibuke uyu munsi muri vya bindi bikuruhije. Ngomba ndangize ariko ndangirize kuri izi nkuru. Hariho umuntu umwe kandi narigeze kumubabwira ngo yari umukozi w'Imana, yari mu kigeragezo c'ubukene. Hanyuma rero mugabo agiye kuvuga ubutumwa agaca ku murimo w'ibigori. Umuntu yari yarabirimye vyaremeye. Yesu ashimwe. Uwo muntu yari yararimye ibigori birakunda, biremera. Wa mukozi w'Imana akaja kuvuga ubutumwa agaca ruhande ibigori bihishiye, akavuga ubutumwa agaca ataha. Ngira ngo mwarumvise umweje ko yadushingiye intahe ko hari igihe yigera kugenda akagwira isari hiyo mu misozi ngo ntiyarazi isari carico. Yagiye yumva mu maguru menga n'amakonyera, yumva ubwenge buriko buragenda atabizi neza nka vyari bwamenye. Hanyuma rero uwo mukozi w'Imana umunsi umwe ngo ariko arahita biranka, aravuga ati jewe ngomba nce muri uyu murima basi mpanyure na 5 ndabe ko nonke nyene shika muhira. Hanyuma rero ariko aragenda aca yinjira muri nyamurima. Hanyuma rero kumbe nyene umurima nawe yawuraririye. Wa mukozi w'Imana arafata ikigori, aho yogihanyuye aza yumva ijwi rimubwira ngo reka. Ijwi rya shetani riti hanyura rimwe. Ijwi ry'Imana riti ndakwihanije reka. Aragwana nayo majwi agifashe. Nyene umurima nawe ari hajya aratenya ariko araraba iyo bija. Aragwana nayo majwi, hashize umwanya ijwi ry'Imana riranesha. Aza yumva Imana iratsinze ati reka. Acharemera ko Imana itsinze. Acafata acasohoka muri wa murima w'ibigori acarigira. Agiye ageze nkahageze yumva nyene umurima muteye akamo. Ati yewe naka mukozi w'Imana acarakebuka. Ati sati ngo hano. Acaraza. Ati ndamenye ibanga uyu munsi ryatumye umurima wanje ukunda ukemera nkuko. Kumbe uvuye mu bikorwa vy'Imana wamucayo kubusengera. Ati ndagukunze. Kumbe nabona bikunda bikavyimwa bigahishira bifise umukozi w'Imana yamaca kubisengera birambitse kwibiganza. Ati acaja kubigora hanyagura mati genda ufungure mukozi w'Imana sinarinze ko ari wo wabisengeye. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ntiburi nzira kandi Imana ntiburi kubigenza. Ngomba rero ndangiriza kuri uyu mugani duce dusenga Imana. Batubwiye umuntu umwe w'umugabo umurushwa kandi nuwaha mu yisi gusa igihugu sindakivuga ariko si Burundi. Uwo mugabo yaricaye yabe yo mu misozi ariyumvira ati jewe none nzopfa nambaye ikoti umengo botera kwa masaka akamera. Aravyumvira. Haji Imana rero imwe nimeze no na hariya abarira babona ngo azayumva icyumviro tiyamara jengira ngende kuganza igihugu.
je ndamwisabira ubugenzi vraiment kuko ndabona ko merewe nabi. Haleluya. Aca afata urugendo aca aragenda kuganza ico gihugu, murabizi si gupfa kwinjira ciwanje uhashitse uhita udodora ntahari sihomba naho mba njyamye baca bamvyura kugira nze kukuraba, mugabo hariho ahantu ushitse atari gupfa kwinjira. Amen. Baca baramubwira bati wewe mutamugenzwa niki? Tije nje kurondera nyakubahwa. Nyakubahwa baramwitegereza ingene ameze, bararaba bati none uyu muntu atagira n'ibirato, uyu muntu nyakubahwa murondera kwiki? Hari umuntu yomenyana na nyakubahwa akaza atambaye ibirato ngaha? Hari umuntu yomenyana na nyakubahwa akaza yambaye ikoti? Ngo baca baramukubita ati wewe ngira urakaroza uje kuturogera umutama. Bakaja ko n'inkoni barakubita, naho igeragezo coba kiriko kiragukubita mu kanya ni heza, barakubita. Nyagatama kumvise inkoni zikarembeje gaca kariruka karataha, ariko bukeye gaca karagaruka kato yayingwanye nabi. Bankubite bareke mugabo je nshaka tumenyane na nyakubahwa. Kaca karaza basuye ukabona ati wakazihiwe wowe wagarutse, ati nagarutse none urondera ati je shaka nyakubahwa n'ukundi ndamukene ndamufise kwijambo. Basoga kubita gaca karataha, bukeye ngo karagaruka. Kagarutse basubira ukabaza bati wakazihiwe wagarutse gukora iki? Ati nukuri jewe uje shaka mutamu ndamukene niku. Ngo baca baravugana ati aka gatama twagomba tugakubita kazotugwako, genda muvuge ko hari umuntu akarondera hari umurondera. Baca baragenda babwira muzehe hariya iyo muri ico gihugu bati hari agatama kariko karakurondera kameze ukunuku twaragakubise twaragize gute karasi kumva. Umukuru w'ico gihugu ngo acavuga ati none jewe umuntu ankeneye mu muburizi kikuza ngo ambwirisha agomba rega nibonjejwe. Yesu ashimwe. Baca barakugururira gaca karagenda n'inkoni n'urukoti n'ibirenge bitagira ikamba mbiri. Gashitseyo aca arakabaza yo muta babanze bakugaburire muta? Oya ye mwana oya baguha impuzu ndaguha amafaranga. Oya none ushaka iki? Nshaka ubugenzi. Ngo arakitegereza kaka ushaka iki? Nta mahera ushaka? Oya nanje ushaka? Oya shaka ubugenzi, nyemerera dukundane, shaka dukundane. Hanyuma rero aravyumvira aca arabwira ati je ndakwemereye turakundanye. Amen. Ndakwemereye ubugenzi, genda turakundanye ndakwemereye. Ubahe mbiro de bari kwa Makiri mwene Amiyeri niyo mba hari inyuma y'umusozi. Aho hantu rero nta n'inzira ngo yajayo, hari ahantu abantu bahaba badatunga amakinga. Kandi muri ubu Burundi ata muntu ashobora gutunga ikinga yo ricana naho gatamangira niyo kaba. Nyagatama gaca karataha kishimye ko gatahanye ijambo ry'ubugenzi. Yesu nashimye. Gaca karagenda waduhiye nkuru tubika hari cye kitahira. Hanyuma rero uwo musi ngo umukuru w'igihugu w'ico gihugu acakoranya abaguverineri, aca abagirisha inama, yarafise ivyo agomba kubabwira. Aca abwira umuguverineri atwara iyo ntara ku gatama kabamwo ati mu kwezi kunuku nzokorera ibikorwa rusangi mu ntara yawe, kandi ndafise umugenzi yitwa naka nzoza kumuramutsa, uzoca unjanayo sindahazi neza uhanyereke ndamuramutsa. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amena. Uwo mukuru w'iyo ntara yatashe ari muri kesikesi, ataha ngo yibaza none uyu muntu ndahanzwe je nzomumenya gute? Nzojana kuruje w'iyo ntazi. Yaciye aja mu maroshershe, yinjira muri recherche, hamagaza abakuru b'amakomine ati ndabira umuntu yitwa nakamwomenyera haba. Hariho abantu usanga batanazwe muri gura muravye wumva no muri banyumba kumi usanga batanazwe kuko naho mutuma ibikorwa rusange ntavyo yoshobora, naho mutuma iki guharura ibarabara ntavyo yoshobora, n'uwo mutamangira ari muri bo barahiga barabura, bakuru b'amazone barahiga barabura. Bamutoye muri banyumba kumi, banyumba kumi babegeranije, hari waciye avuga ati mwakamene uwo muntu nje ndakazaho kaba sagatama kameze ukuntu nyene kagu kameze ukuntu ati ako nyene sawa munyereka aho kaba. Umukuru w'iyo ntara
batubwiye ngo yaciye agafatanya agatama babanza barakajana ahantu barakanyegeza. Haleluya. Aho hantu kaba musi y'igiti ngira nta n'inzu yari ihari, bahubatse gasekebuye ku nguvu. Watubaye iyo nkuru yatubwiye amamashini ngira yakora ijoro n'umurango acibarabara rija kuri Nyagaze kitwa Gifunderi. Amabarabara aracibwa kuko yarondeye ubugenzi ku mukuru w'abakuru. Yesu ashimwe. Amabarabara ntikazi biriko biraba babanje kuja kukanyegeza, bakubakira inzu gasekebuye, bakubitaho intebe, bakagirira iraro inyuma. Ni igihugu ngo batunga inka cane, bakagirira iraro ry'inka haji inyuma, bagashiriramwe amaplaque solaire ngira nta matara yashikayo, bakagirira imiyaga nkuba, bakagirira ibarabara ryiza riseruka hariya. Haleluya. Baragakorera ibintu, bakubita y'amazi. Hageze wa musi bazabona kagatama baje ugatora, bacabye ati oga karoga, bagakubitamo amakositimu gaca karataha. Uzabona handi musigiti kaba hari gasekebuye, baca bagashiramo ati none iyi ni wanje, injira mutama reka kutugora, injira ntiwamenyanye n'umukuru, injira. Gaca karinjira mu nzu, gaca kicara mu bitebe vyiza, gaca gashira ukuguru kukundi. None ntiyamenyanye n'umukuru. Hajya nababwiye nta muntu bitabera, nta muntu atoshobora kwambara, aba yazibuze. Je murambona muri iki gisagara burya murambona abamama bamwe ngize imisi ndabara, ugasanga yambaye akarato kandi ngo turazimvye, akarato ugasanga gafise akantu ngaha kareho, ugasanga siga genda uko afumagira amafyeri mugabo ukabona ko nyene bishaka guhenuka, mugabo kuba atanumwe bitabera aragerageza. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero Nyagatama nta bindi, wa musi ugeze umukuru acaraza, baca baramujana baramushikana kwa Gifunderi. Bararamukanya rero abantu ngo bazabona bagwanye mu nda. Gifunderi aramutse uwo mukuru w'igihugu ngo ngo mwana, ngo amahoro amahoro mwana. Uraza umutegetsi ahantu yageze abantu barizana n'ahatatangazo ryovuga. Abantu barizana bazabona ababanyi bo hepfo hirya no haruguru, bazabona bagwanye mu nda ngo amahoro mwana. Urazi ko haba hari ingabo nyinshi, sugufa kwegera ngo amahoro mwana, ngo yo washitse kamwana kundamutsa. Abantu bose ngo yo ngo kumbe Gifunderi ngo ni se wa perezida. Amen, amen. Hanyuma rero umukuru atashe, abantu baciye bakegerana ngo yo urumva ngo mutama ngo rega sinarinzi kuri ngo umuhungu nguri se wa perezida, ngo rega je baranyaza agatongo ngo urazumvugira ahazanye inka zibiri, ngo urazumvugira mutama ngo rega baranyaza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ako gatama uwo mukuru ngo yaciye agasinyira iraro ry'inka, acasinya ko bagahana n'umubande wo kuziragiramo, acarakimura acakajana ku mugwa mukuru na rwaruzu yakubakirangira ntikabana rubayemo, kubera yarondeye bugenzi kwande kwanye n'icubahiro umwami asumba abandi bami bose. Umwami yasumba abami bo muri ico gihugu. Amen. None rero bisobanura ngo iki? Bisobanura ko muri aka kanya tugomba kurondera umugenzi ku mwami asumba abandi bami bose. Umwami afise amafaranga, umwami afise bya bindi byose wiyumvira, umwami afise bya bindi byose uririra. Turondera umugenzi kuri we, byose bica vyikora. Yesu ashimwe. Twunamika amaso yacu.